radiyo ubutumwa bw'amahoro yumvikana ku murongo w'102 n'igice kimwe i Bujumbura no mu micungararo yaho no ku 100 mu gihugu hagati. Yesu ashimwe. Zamuri ngaza turamukanye. Ndabagumbiye mwese amahoro y'Imana yo mwimwebwe. Nuko jewe kwizina nitwa Nyabenda Emmanuel. Ndaherekeje umukozi w'Imana kuva hariya mu rugi inkoma zo kuvyumva. Turashimira Imana rero kuba turi hano mu gikorane twaje kumva ijambo ry'Imana imwe. Twagomba rero dusoma ijambo ry'Imana mu mwanya muto dusenga Imana. Ijambo ry'Imana ryanditswe hariya mu gitabo cy'ubutumwa bwiza bwanditswe na Matayo igice cya 24 ku murongo wa 37. Ijambo ry'Imana yanditswe mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo igice cya 24 ku murongo wa 37. Kandi uko byari biri mu minsi ya Nowa niko bizoba mu kuza k'Umwana w'umuntu. Uko ariko bari bameze mu minsi umuntu utari bwatere, bararya, baranywa, bararongora, barashingira, bageza kuri wa munsi Nowa yinjiye muri bwa bwato, ntibagira icyo bamenya kugeza aho umwuzure waziye ubatwara bose. Ni kukuza k'Umwana w'umuntu kuzomera. Ku murongo wa 42, nuko mwame mugavye kuko mutazi umunsi umwami wanyu azozako. Ariko ibi mubimenye, iyaba nyene rugo yarasanzwe azi igihe gisuma kiziramwo, yogavye yokunze ko inzu yiwe yimbwa. Nuko namwe mwame mwiteguye kuko Umwana w'umuntu azoza mu gihe mutiyumviriye. Amen. N'aya majambo y'Imana tumaze gusoma hano, amajambo Yesu yavuze ababwira ivyo mu gihe cya Nowa, agomba kubigisha ko igihe Yesu niyagaruka uko bizoba bimeze. Twumvise hano ngo kandi uko vyari biri mu minsi ya Nowa, kandi uko vyari biri mu minsi ya Nowa niko bizoba mu kuza k'Umwana w'umuntu. Uko vyari bimeze muri iriya myaka aho Nowa yabaza ubwato, Imana imaze kubarira Nowa bakwiye kubaza ubwato, Nowa yarizeye icyo Imana yamubariye. Amen. Nowa yarizeye icyo Imana yamubariye kuko Imana yamubariye yuko izozana umwuzure ku isi, abari mu isi bose igihumeka cyose kikazopfa. Nowa rero amaze kumva iryo jambo Imana imubwiye, Nowa yarizeye atatangura gukora igikorwa Imana yamugeze, kuko Imana yacimubwira ko akwiye kuza kubaza ubwato azohungira mu mwuzure. Uko Nowa yakora icyo gikorwa niko n'abantu bamubona ariko arakora, ariko abantu ntibizera, ntibanavyemera ko Imana yabimubariye. Rero Yesu ariko arababwira ati uko vyari biri muri iyo minsi ya Nowa niko bizoba mu kuza k'Umwana w'umuntu, niko bizoba mu kuza kwa Yesu. Ni ukuvuga Nowa yarabaje ubwato igihe kirekire, ejo bavuze ngo yabubaje imyaka 120. Iyo myaka yose yariko arakora icyo gikorwa, abantu wamengo ntacyo yariko arakora, naho bavyumva, naho babibona, wamengo ni nk'umugani, wamengo ni nk'ukwizagira, ntacyo yariko arakora. Haragera igihe icyo Imana yavuze gishika. Amen. Yesu ashimwe. Imana ntihinduka kandi Imana ntibesha, ijambo ryayo ni ukuri. Rero ngo igihe gishitse, twumvise ngo ingomero zo kwijuru zirugurugwa, amasoko y'ikuzimu arapumuka, amazi aragara ku isi yose, ibintu byose
bifise ubugingo byose birapfa, ariko Nowa n'umuryango wiwe abiwe bose baca binjira mu bwato barakira. Amen. Yesu rero arababwira ati uko byari biri muri iyo misi ya Nowa niko bizoba mu kuza k'Umwana w'umuntu. Muri icyo gihe cya Nowa twumvise ijambo ry'Imana ngo abantu bararya kuko ariko bari bameze mu misi y'umuhuzu utari bwatere. Bararya, baranywa, bararongora, barashingira, bageza ku munsi Nowa yinjiye muri bwa bwato ntibagira icyo bamenya. No mu kuza k'Umwana w'umuntu niko bizomera. Rero ishengero ry'Imana, abantu b'Imana muri hano, twitegure tumenye ko Yesu agiye kuza, kandi Yesu mu kuza azoza tutavyiyumviriye. Muri iyi minsi umuntu abiravye ngo abirabe, abantu barasenga mugabo kwizera kwabo usanga mengo gufatiye ku vyo bariko barabonesha n'amaso yabo. Abantu usanga mengo bari mw'ishengero mugabo abenshi batiteguriye ko Yesu yoza. Mbega ndababaze, ninde muntu w'umunyabwenge yomenya umunsi Yesu azogarukirako? Ntabwo no kuboka bitubari ati je umunsi Yesu azogarukirako ndawuzi. Yavuze ngo nta umuma wuzi, naho boba amareka bo mwijuru nta numwe abizi. Rero Yesu niyaza azosanga abantu bariho, azosanga abantu barya, azosanga abantu bubaka, azosanga abantu barongora, bageze ku munsi inzamba y'Imana izovuga abantu bikangure basanga ishengero ry'Imana ryaduze. Rero ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo mwabe mwiteguye, kuko mutazi umunsi umwami wanyu azozako. Ariko ibi mubimenye, iyo abanyene urwo yarasanzwe azi igihe gisuma kiziramwo, yogavye niyokoze kw'inzu yiwe yimbwa. Bene data gwaruka abakozi b'Imana, ijambo ry'Imana rero ridutegeka kwama twiteguye imisi yose. Mwibuke za nkumi 10. Izo nkumi 10 harimo abanyabwenge 5, harimo n'ibijunju bandi 5. Abo rero ngo baraheza barasinzira cyane ico binona. Bari biteguye gusanganira umukwe, baravamo 5 barasinzira cyane ico binona. Mu gicugu basinziriye bumvikana urwabo ngo nguyu mukwe nimusoke musanganire. Bya bijunju birazanzamuka bisanga nta matara bafise. Abanyabwenge nabo batunganya amatara yabo bajya gusanganira umukwe. Bene data muri mw'ishengero ry'Imana, mwicare mwiteguye, musabe mpemu yera, mpemu w'ubushobozi. Abashobozi kuko inzamba y'Imana niyavuga utagira mpemu yera ntazoyumva. Ni ijambo ry'Imana mwese baryumvise, Imana ibahezagire. Reka dusenge Imana, tutareka amaboko dusenga Imana. Mwami wacu Yesu Kristo uri mw'ijuru, turagushimiye Imana kano gatondo keza waduhaye. Turagushimira iyiringo watugabiye Imana ryo kuba muri kino gikorane twumva ijambo ryawe. Turakuzamura icubahiro Mana n'uwishimwe. Wewe uri Imana nkuru kandi turagushima kare waremye byose Mana. None rero Mana muri iyi minsi twiteze kuza kwawe, ngwino bane n'abantu bawe Mana, wongera ukangura imitima yacu mw'izina rya Yesu Kristo. Turasabye ngo wongera ukangura imitima yacu, mwemu yera girisha koze mu gutwigisha kugira ngo twitegurire umunsi ukuza kwawe. Nuko Mana uzobukoze cyane, urakoze Mana, urabana natwe muri byose. Amashimwe n'icubahiro by'Imana tubisabye mu izina rya Yesu Kristo mwiza wa cyane mw'ijuru. Amen.